Amahoro kuri mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya télévision Isanganiro, reka tubahe ikaze muri uyu mwanya wo kubashikiriza amakuru. Aya nayo agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda ngo yarateye imbere muri iyi minsi, ariko ngo haracariho ivyo u Burundi bwasavye ico gihugu naco kitarubahiriza. Ibi ntivyashikirijwe mu kiganiro catanzwe n'abavugizi b'inzego z'igihugu zitandukanye, harimwo n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu. Ingingo yo kubomora amazu ayubatswe hadakurikije amategeko ngo igeze ku rugero rushimishije muri komine ya Ntahangwa yo mu gisagara ca Bujumbura, ni mu gihe igihe c'inyongera cari catanzwe kimaze kurenga ko iminsi ibiri. Nayo mu makungu hatanguje kuri uyu wa gatanu hatangujwe inama hagati y'igihugu c'u Bufaransa hamwe n'ibihugu biri ku mugabane wa Afrika. Inyuma y'imyaka 4 Emmanuel Macron, perezida w'igihugu c'u Bufaransa, avuze ko hagiye kuba uguhindura politike y'ico gihugu muri Afrika. Gushika uno munsi politike y'Ubufaransa muri Afrika ikaba idahurizwa ko na bose. Mukanya ni nkuru imwe ukwayo. Reka twongere tubahe ikaze mw'idonido ryano makuru. Ngo hari intambwe imaze gushikwa ko mu bijanye n'imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda. Ibi nivyashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, hari mu kiganiro abavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu bahaye abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu. Ikiganiro cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi. Sonia Niyubahwe akaba yavuze ariko ko hari bimwe mu vy'igihugu c'u Burundi casavye igihugu c'u Rwanda bitarashirwa mu ngiro. Aha akaba yariko yishura ku kibazo kijanye nuko imbibe z'igihugu c'u Burundi n'ibindi bihugu bibanyi zimaze kugurukwa, ariko ku ruhande rw'igihugu c'u Rwanda zitarugurukwa. Bari bafite ibyo bagirizwa, ivyo Rwanda rwaramaze kubikora. Hariho no korohereza impunzi z'abarundi gutahuka mu gihugu c'u Burundi atakidenze gusabwa. Ivyo u Rwanda rukuru babikora naho bitarahera, hari intambuko bigezeko, kandi Uburundi bandanye busaba u Rwanda kugira ngo bandanye bubikora. Ariko kuri ico nyene muvuze muti hari kubera ikiza c'umugera wa corona, mbega ko muri Kongo hamwe no muri Tanzania imbibe zuguruye hoho nta corona iriyo? Yego cyane iriyo muri ivyo bihugu. No mu gihugu c'u Burundi iriyo, mugabo twaragerageje kuyigwanya cyane ku buryo urugero bigeze ku uyu munsi rushimishije. Hanyuma abinjira baciye kuri izo mbibe nabo basabwa gukurikiza amategeko cyane yo kwikingira coronavirus, kandi bikabikurikiranirwa hagufi n'ababijejwe. Ariko naho mu ciruhande y'ikibazo hari dukeneye kumenya igituma mu Rwanda no muri Kongo nako muri Kongo hamwe muri Tanzania imbibe zuguruwe mugabo zicugawe kuri ku Rwanda mukavuga muti ni kubera ikiza c'umugera wa corona. Nariko ndavuga yuko imvo zatumye izo mbibe zugagwa si zimwe. Ku ruhande rw'Uburundi n'u Rwanda hari ivyo Burundi bwasavye u Rwanda, kandi ivyo vyugawe kuvaho hatanguriye kugerageza gutembagaza ubutegetsi hagati y'igihugu bw'u Burundi. Kubw'ivyo rero ivyo Burundi bwasavye u Rwanda hari bimaze kuja mu ngiro, n'ibindi bikiriko biraja mu ngiro nko kutahukana impunzi, korohereza impunzi z'abarundi gutahuka. Hariho rero n'ibindi bitaraja mu ngiro, nk'Uburundi bwarasavye u Rwanda yuko gorekura gotanga abarundi basanzwe bari mu Rwanda bagirizwa yuko bashatse kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. Ico ntikirashirwa mu ngiro. Kubw'ivyo rero imigenderanire iriho ni myiza, mugabo turacakeneye kwitosora, ari naco gituma imbibe zitarugururwa. Turabandanya nano makuru mu bijanye n'intwaro. Abajejwe intwaro ngo barafise uburenganzira bwo gufata ibihano bitandukanye ku caha kimwe kiba cakozwe bisunze urugezo ico caha kiba cakozwe ko. Ibi navyo nivyashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu. Hari muri ico kiganiro nyene c'abavugizi b'inzego zitandukanye. Pierre Nkurikiye akaba yariko yishura ku kibazo kijanye nuko hari abajejwe intwaro batandukanye bamaze iminsi baca amahadabu abanyagihugu atandukanye mu gihe haba hakozwe icaha kimwe. Uravye
itegeko rigenga intwaro yo mu makomine mu ngingo yaryo ya 13 ugaca urisomana n'itegeko mpanavyaha ingingo y'amajana 643 ku gace ka nyuma, urabona neza yuko abajejwe intwaro ba musitanteri bafise uburenganzira bwo gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo bubahirize amahoro n'umutekano mu karere kabo. Nukuvuga rero uyo muntu aje kuduza ibiciro uko yishakiye, uwo muntu aje gukora amaforode n'ibindi mu karere kanaka gatwarwa n'umusitanteri kanaka, uwo musitanteri afise uburenganzira bwo gushobora gufata ingingo zose zibereye harimo n'ivyo byo guca amande. Wisunze rero amategeko abiri urabona yuko bamuha uburenganzira bwo kuraba ikibereye. Nico gituma rero ushobora gusanga amande adasa, kuko ugiye no kubiraba neza nta na rimwe abantu baba bakoze bimwe. Umwe barashobora kuvuga ati bose bari badugije ibiciro, dufate nko kubinyobwa, ngo ugasanga umwe yadugije ibiciro, umwe yadugije kwijana, uwundi yadugije ko amajana 5, uwundi yadugije ko 1000, umwe ugasanga yadugije igiciro ku adandaza amakazi ya 3, uwundi adandaza afisi depo. Urumva yuko ukungene biba vyakozwe biba bitandukanye. Urumva rero abajije intwaro bafise uburenganzira bwo kuraba neza kimwe cyose ukungene cagenze no gufata rero izo ngingo zibereye zo kubahasha kugira ngo babihebe, kuko ndasubiramwo intumbero nyamukuru ni yuko bonyene bo biheba ku bwabo. Ibihano rero biraheza bikaza mu nyuma, kuko nta ushobora kuba kunanirana. Turabandanya nano makuru. Abanyagihugu bo muri komine ya Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura ngo bageze ku rugero rushimishije mu bijanye no kwibomorera inyubako zitubahirije amategeko. Ni mu gihe ikiringo c'inyongera cari catanzwe mu kubahiriza ingingo kirenze ko iminsi 2. Bamwe muri abanyagihugu ariko bakavuga ko barenganijwe, abandi bagasaba ko iminsi yo kongererezwa. Ino nkuru ntishoboye kuboneka kubera ikibazo kijanye n'ubuhinga. Mu gisata c'indero naho ivyigwa byo kwishuri gusa ngo nibikwiriye kugira umunyeshuri ashobore gutera imbere. Ibi nivyashikirijwe kuri uyu wa kane n'userukira ishiramwe EAPS gitaho iterambere ry'imibereho y'umunyeshuri. Jean Bosco Ndayiziga aserukira EAPS akamenyesha ko umunyeshuri akwiye no gukurikiranwa mu bijanye n'imibereho ya misi yose. Twebwe rero mwishirahamwe dushima cyane gufashanya no kuyaga n'abana, kuvugana nabo mu bibazo bagira, ivyo barabikeneye cyane. Abana nabo bakahatorera koyoko, kuko umwigisha ntagarukira ku gutanga bwa bumenyi kuri baho gusa. Ingorane kenshi abana badutura, hariho ingorane zifatiye ku mibereho yabo bafatiye mu miryango. Hariho abana usanga batemerana, abavyeyi batemerana, umwana akagwa mu muhorero. Hariho abana bavuga ko basabiwe indara ahantu, aho hantu hakabagora. Hanyuma rero hariho wundi muguza bafise ingorane z'ivyigwa, uwinjiye mugasanga muri ko muravugana, hariho ivyigwa vyarenganya atamenye. Abo bana tubakiriye mu bijanye n'ivyigwa tubagarukana kubumvisha akamaro k'ishuri akariko. Nobabwira yuko mubaje nta mwana numwe adafise amanota arenga 56. Uwanyuma afise 56 kibazo ca leta, mugabo batari bake bafise 65 kuduga. Mu makuru yo mu makungu, imyaka 4 irarangiye president w'igihugu cy'u Faransa Emmanuel Macron avugiye muri kaminuza yi Ouagadougou mu gihugu ca Burkina Faso ko politike y'igihugu cy'u Faransa igiye guhinduka ku mugabane wa Afrika. Mu gihe hatanguye inama ihuza igihugu cy'u Faransa n'abaserukira ibihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika, abatandukanye ntibahuriza kuri iyo politike y'ico gihugu muri Afrika. Sheila Irambona. La France-Afrique, c'est terminé. Amakuru dukesha France 24 atumenyesha ko inyuma y'amezi 6 atowe, President Emmanuel Macron yavuze mu ijambo kuri Université ya Ouagadougou ko ivyerekeye France-Afrique vyahagaritswe, ibintu vyakunzwe cyane n'abanyeshure. Kuri iryo shure yavuze ati, sinaje ngaha kuvuga politike Ubufaransa bugiye gushinga muri Afrika, kuko nta politike izosubira kubaho ivuye mu Bufaransa. Inyuma y'imyaka 4, benshi muri abo banyeshure bo muri Burkina Faso
baradebukiwe. Uno ati ivyo yemeye ntiyabishitseko. Ati Ubufaransa bwashatse kwerekana ko bwavanye akarenge muri Afrika muga ntibabigize. Kimwe mu byo bagiriza Ubufaransa kandi ni ibikorwa bariko barakora muri Sahel n'ingendo nyinshi z'abashikiranganje bo kwivuna abansi n'uw'intwaro yo hagati. Mugabo ngo hari vyakozwe na President Macron vyakoze ku mitima y'abantu, hari nkukwemeza uruhara rw'Ubufaransa mu ihonyabwoko ryabereye mu Rwanda. Ku ruhande rw'ubutunzi benshi bibuka ihagarikwa ry'ikoreshwa ry'amahera ya CFA, ngo hariho n'itegeko ryatowe ryo gusubiza ibikoresho ndangakaranga vyibwe mu gihe c'igikoroni. Ayo makuru avuga ko muri iyo nama y'i Montpellier President Macron yagiye kuyaga n'ugwaruka gwikorera ivyabo, abanonotsi, abaharanira agateka kazina muntu, abatumire bavuye mu mihingo yose yo muri Afrika. Tukiri mu makungu nyene, abamenyesha makuru babiri umunyafilipine kazi hamwe no mu Rusiya nibo baronkejwe agashimwe kitiriwe Prix Nobel de la Paix, nayo mwishira hamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe RSF barashimishwa n'utwo dushimwe. Umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe rya RSF akavuga ko ari akanyamuneza kandi ari ikimenyetso gikomeye. Asubirwamo mu Kirundi na Elinibere Nebigira. Joy, because this is an extraordinary Nakanyamuneza kuko ni igikorwa kidasanzwe, nagashimwe kadasanzwe ku bamenyesha makuru Maria na Dimitri, nagashimwe kadasanzwe kandi ku mwuga wo kumenyesha makuru. Ni ikimenyetso gikomeye cyane cyane muri no myaka 10, kuko umwuga wo kumenyesha makuru urakomerewe muri no minsi. Demokarasi irikiragabanuka kubera urukurukuru n'amajambo y'urwango. Uyu n'umwanya wo guhaguruka kugira tugwanire umwuga na demokarasi. Ako gashimwe kazotuma bose bahaguruka bagwanira umwuga wo kumenyesha amakuru ufise akamaro gakomeye mu iterambere ry'igihugu. Ni hano rero duciye turangiriza ano makuru yo kuri uyu munsi. Reka dushimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikira. Shimire kandi bagenzanje bo mu ruganda rwa televiziyo Isanganiro bamfashije kuyatororokanya. Reka ahanje mbandanye ndabifuriza kugira ibihe vyiza na televiziyo Isanganiro.